Ndabaha ikaze mwese bakunzi b'ibiganiro bya BTV Burundi mu makuru yo kuri uno wa 18 Nyanzagaro 2021. Amakuru agizwe n'iyi nkuru zikurikira ngo hoba hari igikorwa cyo kugabanya intara n'amakomine mu ntumbero yo guteza imbere yo kwitwa gutsimbataza interambere hano mu gihugu cy'u Burundi. Umugwi wa New Star niwo uzoserukira Burundi mu mahiganwa ya ball. Aya n'ayandi ni mu kanya ndasubira kubaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko yemeje kubabwira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano baramenyesha ko igikorwa cyo kurabira hamwe intara n'amakomine akenewe ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo hategwe itambwe mu iterambere kiriko kirakorwa. Bimenyeshwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Gervais Ndirakobuca. Nagira namumenyeshe yuko mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange tugiye gushiraho vyihuta mu maguru masha imbibe zose. Turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe turi cyakeneye intara 10 zingahe, dukeneye amakomine 150 ingahe. Ibyo byose nivyo turiko turabikorerako kugira by'ukuri turabe amakomine igihugu cyacu cyo bagikeneye, intara igihugu cyacu cyo bagikeneye kugira ryaterambere rusange rikunde. Kose nibaza kuri iterambere rusange tuko turarondera rizokunda dufise intara zirenga 10 zingahe, dufise amakomine 150 ingahe. Ivyo byose tuko turabikorera ko kugira by'ukuri nimba ari buramatara biburamatari afisa ahatwara haboneka, nimba ari mustanteri abari mustanteri atwara haboneka, kandi amakori n'amatagisi ayatoza kuko turabona ko ari amakomine amwamwe usanga bigoye atagira n'isoko. Ibi byose rero tuko turabikorera ko inyifato mbi yo guca mu binywa bicanke ko rudazo wa magendo ngo hoba harimo uruhara rw'abakozi bamwe b'ikigo BR. Umuvugizi w'ico kigo akaba n'umuyobozi aje kumenyesha amakuru amenyesha ko hari inimero yo guhamagara ko cyangwa gutanga ku butumwa kugira ngo bamenyeshe uwo wese yatsigiturire canke yakire nabi umutanga kori. Kurikira Sani Ngendakumana umuyobozi aje kumenyesha amakuru n'umuvugizi w'ikigo BR. Mu bituma abantu bifata ukutari ko batanga kori harashobora kuvugwa n'abakozi ba OBR bo bashobora kuba batavyorosha. Ivyo onye kugira ngo ikigo OBR kibitorere inyishu nukuvuga naho nyene indani mu bakozi hariho inyigisho zama ziriko zirakogwa kugira ngo dufasha abo bakozi gutahura ibanga bafise ryo korohereza abatanga kori. Ico ni gikorwa ca mbere gikorwa kenshi. Hanyuma muri izi nyigisho turimwo nabo dusanzwe dukorana iyo mirimo, abajejwe intwaro, abasirikare, abapolisi, abajejwe igendereza, abajejwe ubutungane, turabasaba cyane kandi dushimitse yuko bokoresha uburyo budasanzwe bwo kudoma urutoki kuri uwo mukozi w'ikigo BR yigenjeje ukutariko. Ngaha anye twabahaye nimero 77 510 975. Iyo nimero iri no kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi WhatsApp, aho dusaba awo wese abonye umukozi wa OBR atari karamworohereza canka mufashe nabi canka mwatsigiturire canka tamutunganirije uko avyipfuza yuko yoca yandikira ikigo OBR canka ga telefone. Niyo nzira irashe twibaza yuko izofasha baba batanga kori canka badusanzwe dukorana kugira ngo tugumize abakozi b'ikigo OBR ku kivi kandi batunganirize neza abo bajejwe. Ni muri iyo ntumbero rero dusaba umutanga kori wese mudufashe gukwiragiza iyo nimero irahari twarayimanitse ahantu henshi ku biro vya OBR kugira ngo uwo wese abonye yuko atakiriwe neza canka atari karatunganirizwa kugira ngo aca yitelefona ko canke yandike gutyo onye abakozi bace bahanwa hisunzwe amategeko. Niyo nyishu ihari, tubasaba rero kudukoresha. Mukoreshe ubu buryo ikigo OBR cashizeho, haba kuri WhatsApp, ku matelefone, haba no kuri internet birahari ku mabiro biranditsweko murungi kubwo butumwa mu ntumbero yo kwifasha
no gufasha abene gihugu kugira batunganirizwe neza. Tugiye mu gisata c'indero aho bukera umwaka w'ishuri gutangura ariko bamwe mu batishwe izabo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bo mu Gatumba na Kajaga ntibagira bacira naho mira kuko aho bari abana babo bari biga hazigijwe n'amazi ndetse n'ivyo bakoresha bikaba byaratwawe. Abo bavyeyi bagasaba gufashwa kugira umwaka w'ishuri ntuzomupfa gusa. Ni nk'utu Samuel. Ukwezi kwa rusama guheze ni kwabaye kwiza ku bene gihugu baba mu Gatumba no mu Kajaga bitewe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Biturutse kuri ayo mazi imiryango myinshi yarataye izabo ibibazo bimurengera baratakariza ivyabo. Rumwe mu gwaruka gwari mu mashuri ntigwashoboye kurangiza umwaka w'ishuri w'2020 ushira 2021. Abari bafise amazu bari muri site ya Sobere ariko abari bapanze bamwe muri bo ntibagira ayo bakira naho bamira. Mu gihe hasigaye ikiringo gito ngo umwaka w'ishuri w'2021 ushira 2022 utangure, abavyeyi n'abana ntibabona ukuntu bizogenda narirya amwe mu mashuri bahora bigako akiri mu mazi nk'ishure rya Mushasha ya mbere. Kuri abana bacu bari basanzwe biga mu mashure, urabona nk'ubu igihe c'ishure kigira kigere udukaye ntidufise, tuniforome ntidufise, bamwe amafaranga yo kurihira abana ku ishuri kugira tubandikishe ntidufise. Turuko nyene abavyeyi bari barereye kuri abo mashuri bagasaba leta n'abandi babishoboye gufata mu minwe ico kibazo kugira abana babo nabo bazotangura umwaka w'ishuri cyo kimwe n'abandi. Bwa mbere bo tugarukirako bakadushikako kuko ubuzima turimo hano n'ubuzima butoroshe. Ubuzima butoroshe uravye abavyeyi bari hano karaba abana bari hano n'abantu bari bakenewe kugarukirwako. Ivyo biruko mu gihe umwaka w'ishuri w'2021 ushira 2022 ushobora gutangura aho bukera kwigenekerezo ya 6 Nyakanga 2021. Tugiye mu gisata c'inkino umugwi wa New Star niwo uzoserukira Uburundi mu mahiganwa ya ball ahuza imigwi yo muri basketball. Umumenyereza w'umugwi New Star Shimimana Christian yatanguje imimenyerezo akamenyesha ko imimenyerezo yatanguye kugira ngo bitegure neza ico gikombe. Ko mubibona turi mu mimenyerezo kwitegurira ikintu bita balle ni ma club champion serukira ni qualification kuja muri balle donc ya basketball nico gituma turi ngaha turakora cyane ko ni ibintu bisaba imyiteguro myinshi cyane. Turamenya exactement malheureusement nico nyene turamenya ryari naho bizobera mba turacarindiriye ariko umva twaguma twicaye tutangura imimenyerezo tutaramenya aho zizobera donc turi ku kivi aho bizobera hose na date tuzobimenya turi ku Jeni baza yuko ingene twaje championnat l'année passée abakina ari mfise sibon mfise uko twarashize mu izindi nguvu shasha nibaza yuko iyubu yo bikomeye gusumba inyara l'année passée kurumva haje amaraso mashasha mba bakizuba New Star jeni baza yuko icyambere cyoco no kudufata mu bwongo bakanza kwanda badushigikira ariko ntabizeza yuko turiko turakora kugira tuzoserukira igihugu neza kuko ubundi ni drapeau y'igihugu izoba riserutse n'uburundi zoba buserutse donc reka twitegure neza abarundi bose abafans bose tubizeze intsinzi donc tubijeje intsinzi kuko turiko tegurana muga intsinzi iboneka hariho niteguye neza donc bisigura ko abafans leta gouvernement vyose ne batuji nyuma hama intsinzi aho tugiye tuzogwana kuko naho ugiye kuraba yuko kumenya yuko agiye gutsindwa ahubwo tugiye kurondera intsinzi kandi intsinzi y'abarundi kuri twese yapana ya New Star gusa ni kuza kwanza meme duhamagarire kuko izo ni ingorane nyinshi cyane twagize nko varane passe 2018 harabe tugorane twagiye nabi dushikayo turushe turakwitwa ama forfait nibaza yuko ari tugorane twabaye ari ku mwaka bigiye gukosorwa turizira kandi turafite ikizera neza yuko federation shasha n'aba entreprise atandukanye meme na gouvernement nibaza yuko izo bishiramo ingufu kuko dutanga imimenyerezo kare namwe gamenyesha makuru nyene nacyo gituma muri impamvu nyene ijyo ryanyurishika kure donc muri nga kugira muvuge ivyo mubona mudufashe no kugera aho tudashobora gushika nico gituma mvuga ati turizeye kandi bizogenda neza. Mu gisata c'umuziki Isanamu Media kimenyesha makuru gikorera ku mbuga ngurukanabumenyi catanguje icese ico bise nanje ndaririmba umugambi wo gushigikira ugwaruka rufite impano yo kuririmba mu ntumbe yo kwashikana ku ndoto zabo. Iyo higanwa ikaba gatanga kwandikisha kuva ku munsi wejo gushaka ku itariki 22 Myandagaro. Ni nkutubaza Arlette Mugisha. Kuboko kumwe ni kwimara ubugi kandi tubiri tuvurana ubupfu. Niyo mpamvu Isanamu Media yihaye ihangiro ibicishije mu mugambi wayo nanje ndaririmba kugira ngo uwo wese afise impano yo kuririmba yabuze umufata ukuboko aronka akaryo ko gutambukira kuri uwo mugambi mwiza.
Gahungu Jumaine umuhuzabikorwa mu Isanamu Media aratubwira icatumye bashima gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi, aranatubwira kandi nibizosabwa kuri wowe wese yifuza kuzoja muri iryo higanwa. Kubera twabonye yuko muri iki gihe ibintu vy'ibiteramo abantu basanzwe bategura ibintu vy'ibiteramo biriko birabagora, turavuga ati turashobora gukora ikintu nkuko dusanzwe dukorera online nka Isanamu TV, yuko natwe dushobora guterera igihugu aho dushikana tugategura ico kintu kigashobora kuba online, hanyuma muri uwo mwanya memta umuntu afise tala, umuntu afise impano atararonka ahantu ashobore kwiyandikisha, nyuma ashobore kuja mu batsindira. Umuntu aje muri iryo higanwa hari amakriteri twavuze yuko ni imyaka kuva ku myaka 16 gushika ku myaka 35 nibo bantu bemerewe, hanyuma akaba ari umurundi ariko akaba nayo bari umunyamahanga ariko asanzwe abangaha mu Burundi, hanyuma akaba afise iyo mpano, hanyuma agashobora kwifuza kuza kwiyandikisha. Agahamagarira ugwaruka ruri mu mihingo yose kwitabirira iryo higanwa ngo naho haburana babiri hagatsinda umwe n'ubutazoshika mu bazoronka ubushimwe azohabwa inyigisho zizomufasha mu buzima. Ufise impano ntuyinyegeze, kubera impano yawe utayishize imbere iratakara ukayibura. Hari umuntu ashobora kuba azi gucapa cyane ariko abihevye cyangwa ntabikorereko, ugasanga mu myaka 5 mu myaka 10 biratakaye. Urumva rero nashaka ndabahamagarire ntibatinye, sihigana rizoba ririmwo abantu bamaze gushika kure mu vya muziki. Urumva aho uzoba uri hose uzosanga mwese muri abatangura, hanyuma ukazocuronka n'amahigwe yo kwigishwa n'abantu dusanzwe twararonde basanzwe babimenyereye. Mwomenya ko uzogira amahirwe yo gutsinda muri iryo higanwa, wa mbere azoronka imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi, wa nyuma akazohabwa amafaranga 800 y'amarundi, kandi ico gikorwa kikazobandanya no mu yindi myaka. No kuri iyi nkuru twangije ko amakuru yacu yo kuri no gatatu tubashimye mwese ko muradukurikirana, dushimira dufashe kwetorokanya nikiciza na Nestor na Himana mwinga kw'ivyuma. Jessica Kahini ngabende narashikirije mugire vyiza ngahe wanyu, murakoze.